ishengero ashishikariye ijambo ry'Imana namwe apeti Fransa cyangwa apeti abacha cyangwa cha ube amashimwe Mana ube umbaza amaso yacu yabonye ugira neza kwawe ubereye amashimwe Mana ube umbaza amaso yacu yabonye ugira neza reka dusibe tuzitange ingoma n'umuryango barabatasha dushimire ababyeyi bacu hano inama yo ngaha n'Imana byatwumviriye ko kugira ngo tuze natwe batwereke ishingiro ryayo Yesu n'abahezagire n'amashingiro y'Imana Yesu abahezagire kuko bwawe bwa mbere ndamara iminsi 2 nta nama n'ibyarare narigeze kubabaza igihe kimwe icyo gihe twari muri sitaje niwo twazaga kandi haraciye igihe kitari gito bityo gihe twari kumwe ku ishuri niwo musatu wa kabiri na paseri niwo twari kumwe ku ishuri kandi twarabanye neza n'abantu b'Imana kweri twarababarana n'ukuri none amana twiyumvira none tuzoja mu ijuru mu gice gihe turi ku ishuri rya Bibiliya n'abamega byagoye kubera twari imbere y'Imana tukamutwara neza inzamba yavuga niba twari kugenda twese twari dutandukana twese abamahoro dushima Imana Yesu nashimwe kabisa nabaye upaseri teosheza n'ugushaka kandi urashaka yo akamba avuga ati genda warakishwe basi Imana bahezagire kabisa none rero reka tubandanye n'amajambo y'Imana amajambo y'Imana dusoma muri Zaburi ya 19 zingurura Zaburi ya 19
Dusome umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Zaburi ya 19 umurongo wa 12 wa 13. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nindashobora kwimenya kw'amafuti numbawe kw'ibyaha byanyiyegeje, kandi wame uzigama umusabyi wawe, sinze nkore ibyaha ibigirangana nibize binganze. Niho nzobona gutungana rwose, sinzotsindwa n'urubanza rw'icyaha gikomeye. Yesu nashimwe. Aya majambo dusomye hano burya cyane cyane nifitiyemo ijambo rimwe rivuga ngo ninde yo kwimenya kw'amafuti. Ninde mugabo yo kwimenya kw'amafuti. Ninde mugore yo kwimenya kw'amafuti. Ninde musore ninde mukobwa yo kwimenya kw'amafuti. Umwana w'umuntu kenshi na kenshi agomba kwigira mwiza. Umwana w'umuntu ntagomba n'umusuzugura. Umwana w'umuntu agomba kuba ari hejuru y'abandi, kandi abantu barabirondera cyane. Ariko kwimenya bikagorana. Kwimenya kw'amafuti, burya umuntu yayimenye kw'amafuti akamenya ati ndi munyamafuti, ndi umunyamakosa, bica bimutera guca bugufi. Yesu nashimwe. Ariko umuntu atimenya kw'amafuti kenshi na kenshi yishira hejuru. Abishira hejuru nabo mbega barahimba Imana ga yemwe. Oya, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, yamara uwicisha bugufi nawe azoshirwa hehe? Tuzoshirwa hejuru. Kuko twemeye kwicisha bugufi, tukemera tukoga mu maraso ya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Kandi mu bwami tuzinjiramo, n'ubu mu mutima turabwumva. Haleluya! N'ubu mu mutima turabyumva ko twicishe bugufi. Ariko umugabo birashoboka umuntu akananirwa mu kwimenya kw'amafuti. Usomye hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice 4 ku murongo wa 6, turabonayo ibya Kayini na Abeli. Kayini yarananiwe no kumenya amafuti yiwe biranga burundu. Mbere Imana yaramubwiriye imbere kugira ngo Imana irabe yuko Kayini yo kwimenya kw'amafuti, hanyuma ngo yihane. Ariko ntibyakunze, kuko Imana yaramwitegereje ingene yashavuye, ingene yagize inzigo. Uhoraho aramubarira, niki gitumye uraka? Niki gitumye wijirwa? Mbega niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibuze ku rugi, kandi ni wowe cyifuza. Ariko ukwiye kugira gute? Abantu bayene Imana yari yamugiriye imbere, yari yamugiriye imbere, ariko byarasi yuko yimenya kw'amafuti arushiriza kugira umutima mubi n'ubwicanyi. Bitewe n'iki? Bagiye gushikamira Imana n'Abeli bavukana, hanyuma Imana yakira Abeli. Kayini nawe ntiyamwakirira kuko yari yatanganye umutima mubi. Yesu nashimwe. N'ijambo ry'Imana yatwereka ngo nibaza gutanga ishikanwa ryawe, ukibuka yuko iyo ucuruza na mugenzi wawe, ishikanwa bazishire ku ruhande, uca bazisubira inyuma, uyitature na mugenzi wawe. Mwaje kwitatura, uca ugaruka ushikamira Imana, ibyawe bizoca byakirwa. Yesu nashimwe. None rero ninde muri mwebwe, muri twebwe yo kwimenya kw'amafuti? Imana iragomba yuko umuntu wese yo kwama yimenya kw'amakosa, ukimenya kw'intege zawe,
mugabo Imana yakwitegereza ikakubona kw'amafuti. Mana idufashe turabe ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice 15 dusome ku murongo wa 17. Luka 15 dusome ku murongo wa 17 mu izina rya Yesu Kristo. Yesu rero aribwira atabacanira ba data bangana kuriya, kandi bahaza n'ibyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iri kwiranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti data, nacumuye kuyo mw'ijuru no mu maso yawe, sindikwiye kwitwa umwana wawe. Fuma unyira umucangiro wawe. Ava hasi aja kwase, se amubona akiri kure amutera akagongwe, arirukanga amugwa mw'izosi aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mw'ijuru no mu maso yawe, sindikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga, imvune iruta izindi muyimwambike. Mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge, muzane yashura inuze muyibage, turye tunezerwe. Kuko uyu mwana wanje yarapfuye none arazutse, yarahavye none arahamutse. Nuko batangura kunezerwa. Yesu arahabwa iki? N'uyu mwana yimenye ko amafuti yagendeye mu mugabo akiri kwase, ari mu rugo kwase ntacyo yarabuze. Hari ibyo kurya bikwiye, hari ibinyobwa bikwiye, nta na kimwe yarakenye. Mugabo kuba mu rugo kwase biramurambira, yumva yuko akwiye kwirongera umwidegemvyo. Aranga imbere y'abavyeyi, kandi harya imbere y'abavyeyi umwana yemeye kuregwa akura neza kandi akagira umugisha. Muravyemera? Ariko uwo mwana wewe aranka, arabwira se ati kuri ibiharuro, hanyuma rero umpere itunga ryanje nigiye, kuko aha mu rugo rwawe nta mwidegemvyo ndahafise. Ico nifuza gukora wewe ntubyemera. None rero narambiwe no kuba mu rugo rwawe, narambiwe no kuba kwa data, none rero nagomba kwigira. Se wiwe aramuhanura ati mwana ahanura, mbega wabizikika mwana wanje? Mbega ico nagukorera n'igiki canke ntagukoreye ga mwana wanje? Ati jewe nanje kubivuga sinisubirako, ibi byanje byose niki. Se wiwe agira intuntu mu mutima n'ikigumbagumba, aravuga ati nta kundi ko wase impanuro, reka nagwitunga ryawe uheze ugende. Aregeranya iviwe aramuhereza, acamo. Hanyuma rero arigira, ashitse mu gahinga, ashitse mu bihugu, atangura kwaya bwa butunzi, abwayisha ubuhumbu n'ibindi byaha bitera isoni. Arashishika
kugeza aho bamurungika kuragira ingurube, kandi akifuza guhazwa n'ibyo kurya by'ingurube, yifuza gusangira n'ingurube, ariko ngo ntabamunutsa. Uyu mwana aragongoka, uyu mwana aramererwa nabi, ari inyuma y'urugo kwa se, yarananiwe no kuguma mu rugo, aramererwa nabi, arashwigira, imyambaro iramushirana, hanyuma rero ajya ahantu aricara, ariyubikira. Atewe jewe, ewe jewe ndayavuga, ayo niyikoreye y'ahantu ngiye bamerewe nabi, ayo niyikoreye, ndifuza utwo notamira, n'uwasabye ntamba, impuzu zaramperanye, n'ugukaraba singikaraba, ndamerewe nabi twembana n'ibikoko, nifuza gusangira n'ingurube. Mugabo mu rugo kwa data n'abashumba bonyene bararya bagahaga, bakongera bakagira gute, bagasigaza. Hanyuma rero arimenya ko amafuti muri uwo mwanya arimbura, ati reka mve hasi nje kwa data ndamusaba ikigongo. Yesu nashimwe. Mve hasi nje kwa data ndamusaba ikigongwe. Mbega abantu turi mu rugo rw'Imana, turi mu rugo kwa data, mbega yemwe icyo tuhamira ngahantu, turahari ibyaha, twarahari, twarongera umugisha, twarongera mpemu yera, twarongera amahoro, mbere n'ubwitegenge turabufise. Yesu nashimwe. Kuko iyo wumva bahari ibyaha uranezerwa, ati Imana nihabwe icubahiro, n'ubwoba bugashira. Ku ijambo ry'Imana ngwira umutima utagutsindisha, ushukire ubwoba. Yesu nashimwe. Ugashira amanga, hama rero ukaririmbira Imana unezerewe. Yesu nashimwe. Ubereye amashimwe Mana, ubereye guhimbaza, amaso yacu yabonye kugira neza kwawe. Ubereye amaso yacu kabisa. Murugo kwa data umbatara amahoro, umbatara umunezero, umbatara ibikwiriye, ariko Mana wewe arasamara, ararambirwa no kuguma mu rugo kwa se, agenda mu gahinga, arapfamwo, arayerera. Erega igihe umuntu w'ishengero ashobora kurambirwa no kuba mw'ishengero rya Pentekote, ngo nta mwidegemvyo batanga, akavamwo akagenda hariya, yibaza ngo agiye kwakira umunezero. Umugabo yashikayo agafuta, akamererwa nabi, agasigara yibaza ati none nzobagaruka gute mu rugo kwa data, bizogenda gute? Mugabo Imana ni inyembabazi, iracateza ibiganza, iracateza ibiganza, urugi ruracuguruye. Hanyuma rero uwo mwana aratevye arava hasi, aragenda kwa se. Ise aramubona akiri kure, akimubona aramumenya, yaramwihurishije. None gahe kurya umenya ni wa mwana wawe, yarabaye nabi, yarafutanye, atuma biri kose niwe. Aca yirukanga, aragenda, amugwa hehe, amugwa mw'izosi. Niwewe ga mwana wawe, niwewe ga mwana wawe, niwewe ga mwana wawe, niwewe ga mwana wawe, niwewe ga mwana wawe. Mbigacira kabiri. Ati data, nacumuye yo mw'ijuru, nongera ndagucumura, ntikwiye kwitwa umwana wawe, untabare unshire mu bashumba bawe.
Sinagushima washumba mwana wanje. Erega mwana wanje wari warapfuye none urazutse, wari warahabye none urahabutse. Yesu nashimwe. Hanyuma rero atarahagarara abanyarugo ati ngo murabe wa mwana wanje araza. Zana umwambaro mwiza, zana umwambaro mwiza. Murabona yamerewe nabi, mumwambike, muzane n'impeta, mumwambike n'inkweto. Hanyuma rero muce muzana ya masa nziza y'igitera, igitegetera iryoshe. Hanyuma rero muyibage, turye, tunywe, tunezerwe, kuko nabo murabibona uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Yesu nashimwe. Bararya, baranywa, baranezerwa, kuko umwana agarutse mu rugo, kuko umwana agarutse kwa se. Imana ntihabwa iki? Imana ntihabwa ishema. Yo, muri uru rugo rw'Imana hararyoshe. Jewe narahageze numva ibindi bintu mu mutima. Nahoze muri iri shengero nkiri muto. Ishengero twakunda kuba turimwo murarizi, yari ryatutuye. Hanyuma rero nararirimba ngo Imana niyo ntora yanje, niyo ruhara rwanje. Mugabo nta haleluya numva, nta ame numva, nta shima Yesu numva. Oya, ubundi munsi ndagira ubuntu 84 mu kwezi kwa kane, ndumva ijwi rimbwira kuza gukizwa ikinyofu. Umusanzire wacu yamukonta bidashuje, ndamwitegereza ibyo nariko aragira imbere y'abarindi. Ibijya bintu birakomeye kure. Rero ndacavyibuka yamukonta ashujega. Nugenda mupfuvye yarashushe, ibijya bintu birakaze kure. Ama rero mbona abantu bavugishwa sinataba n'ivyo ari vyo. Mugabo nubwo bamuraza ahantu zapikora zose ubwoko bikoze ibintu biraryoshe. Ama rero nakomeje kugenda, naragenda fukama, baranyihanisha, barambwira ati Imana ikubabarire. Numva ndanezerewe. Hanyuma rero nkomeza kwinjira. Uko nkomeza kwinjira ngumva ndabimenya buke 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 buke, ndamenya yuko ari mpemu yera. Cari itangaza. Bari ndabona korona sumenga abaye abantu mugabo kubera ari mpemu yera. Imigisha, imigisha, turasavye imigisha. Bariko barinda bene bakorasi, wazawumaye ngo amen. Kuva mu magambo haleluya, ukaba nune ibintu birakaze, birakomeye kwe. Aha mu rugo kwa Data, aha mu rugo kwa Yesu, bene Data banyezuga uti hararyoshe. Iri shengero riraryoshe. Dukwiye kubigumamo ibintu, tubigumemo, nitwemere Satani turabidukuramo, turava dufurutana. Murabona tumeze neza. Yesu nashimwe. None nshaka kubihana agakoti nkakabya nari nagasutse. Dushinze nawe Mana ibyo twaciyemo. Mugabo kubera Imana ramwe ni mumeze, nimwirabe naramugeza, nimurabane nakuvuge ramwe ni mumeze. Nukubera Imana yaratugiriye neza, yatuzanye ahantu muri uru rugo. Ramwe ni muberewe, ubona ari igitangaza. Yesu nabagiriye neza, nanjye barangiriye neza. Yadukuye mu buja, yadukuye ahantu habi, twari twaragize ingorane. Imana y'icyubahiro, Yesu nashimwe. Yaratugize neza, yaratugiriye ubuntu. None rero tugume mu rugo, tumere nk'uyu mwana yirimbuye, arimenya akamafuti. Bisaba ko umuntu w'Imana yirimbuye. Dusome ijambo ry'Imana
aho tugomba kurangiriza ahanyene muri Luka igice 23 dusome ku murongo wa 39. Luka igice 23 dusoze bire gusoma ku murongo wa 39. Ukwihana kumwe mu baki umwe mu nkozi z'ibibi babambe aramutuka ati si wewe Kristo niwikize natwe ugirende udukize. Ariko wa kabiri amwishura muhana ati no kubaha Imana yubaha kandi ucira urubanza rumwe n'urwiwe. Twewe turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga ati urahava uzunyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndakubwira ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Ibi bisuma bibiri bari babambanye na Yesu, bose bari ku musaraba. Yesu bariko baramucokora, Yesu bariko baramutuka. Mugabo nta cyaha yarakoze kurazira twebwe. Yariko ararondera ibyiza biri mu rusuguti, yariko ararondera abakozi b'Imana mubona, yariko ararondera ishengero. Yesu nashimwe. Ego kweli amarero Yesu abambwe ku musaraba yashanje amaboko, yashanje amaboko. Igisuma kimwe cy'igitangaro kitazi kumenya ko amafuti kiritegereza Yesu kuko umusaraba wari hagati wa Yesu. Oho, wewe uri Yesu koko? Wewe kuri Yesu ni wirambure wikore nawe ku musaraba, natwe rero heze udukize. Ikindi gisuma umwambuzi umuyakiri arimenya ko amafuti. Yesu nashimwe. Arimenya ko amafuti niwe yaciye yishyura mugenzi we, yishyuye gisuma mugenzi we ati nukuri urabyubahutse, urabyubahutse gutuka uyu Yesu Mwana w'Imana. Erega ducira urubanza rusa n'urwiwe. Mugabo wewe nta cyaha yagize gute? Nta cyaha yakoze. Mugabo tweho turishuye kuko duhawe ibikwiranye n'ibyo twagize gute? Twakoze. Yungamo aravuga ati Mwami Yesu uragira gute? Urazonyibuka aho uzozira mu bwami bwawe. Abarihanye Yesu nawe acanezerwa aramubwira ati ndakubwira ukuri, uyu munsi nyene urabana nanje muri paradiso. Ico gisuma kiba kirarokotse, kiba kirihanye kuko kimenye ko amafuti. Yesu nashimwe. Ninde yimenya ko amafuti muri uyu mwanya? Ninde ariko yibaza mu mutima atari ibyo nagendeyemo bitabereye bidakwiye, bamaze kubitora kuri umunyamafuti, bari byakugoye, warabeshe, waratukanye, waribye, warasambanye, uri umunyarusaku. Iyumviye unama ubaza umutima wawe. Yo mururugo yo erega ni mukwambara ubwabera bene data, ni mukwambara ubwabera. Birasaba ko umuntu yaba yisuzuma kugira ngo tube turi imbere y'Umwami wacu, atacaha duharugwa ko
bidatevye iravuga bidatevye ihuriro rikubicu bidatevye iravuga ushimirwa mashi ihuriro bidatevye iravuga bidatevye ihuriro rikubicu bidatevye iravuga ndacumura no ku bakozi b'Imana aribo bavyeyi bangejeje ijambo ry'Imana none ndaje erega Imana niyemera gusha mu mashumba urugi ruracuguruye niwinjire ntusigare nuko Imana azi umutima kuko niwe Imana azi umutima aho abantu bazohurira ku bicu wewe ntuzobura Yesu nabahezagire n'amajambo y'Imana. Yesu abamugisha mwese. Yesu abahezagire. Amen. Ego tugeze umwanya mwiza cyane. Umwanya mwiza uko umuntu w'Imana yika akibaza ku majambo y'Imana yumvise. Akiyumvira. Nasanze atari umuntu Imana ikugiriye kwimenya kw'amafuti, kwimenya kw'icyaha, kwimenya kw'ibirabikano byawe, kwimenya kw'amakosa yawe n'ubuntu Imana ikugirira n'imbabazi Imana ikugirira. Abana b'abantu turakunda kwigira bere, sinzi ko mubibona nawe.
cyane. Twumvise ijambo ridasanzwe. Ninde ashobora kwimenya kw'amafuti? Yewe muntu w'Imana, Imana yagiriye umuntu ukigira mu ishyaka ry'Imana rya Pentekote. Senga Imana, Imana iwe mpwemu yera ashobora gutahuza amafuti yawe. Senga Imana, Imana iwe mpwemu yera ashobora gutahuza kuri umunyamubiri gusa. Uramutera amaboko abandi, urampa mukankama, uri umuntu wawe mukankama, uri umuntu ubeshera abandi. Ibyo ni byo byirato byawe. Mu kibano bimeze gute? Yesu umunsi umwe abonye amaze iminsi itari mike, amaze imyaka akomeje ishengero n'abigishwa, yaragombye kumenya uburyo aho hanze bamuvuga. Yaragombye kumenya intahe ashingirwa atari yishingira. Ko intahe yose yishingira ni ubusa, ashingirwa intahe n'abantu. Ati turafise umupastori w'umuvyeyi atari wishingiye ngo cyangwa umuvyeyi oya abandi bahora uri umuvyeyi akuvugeko. Ati turafise umukristo afite umubano mwiza ujya muri rindi n'ikigaro w'ikimaze muri Korani. Ati siyaragiwe, ati umugabo wanje umukeye nakushingira intahe. Ati nukuri umugabo wanje iririmbire mwezagire umugabo wanje iririmbire basi. Umugabo agashingira mukenyezi ati niwe ririmbire, waririmba mukenyezi. Umugabo ati haleluya amena. Atumva mu mutima ati intahe niyo akushingira intahe. Yesu ababigisha ngo hanze bava ko ndi ishengero imyaka tumaranye mwumva hanze ishengero riko runini yaranga kwishingira intahe Yesu. Ubu uroko igihe twishingira intahe ngo ni mwiza. Yesu adutabare cyane. Ngo hanze mwumva ko ndinde. Turamba bavuga yuko kuri Yohana Umubatiza, abandi bavuga yuko kuri Eliya ukurishwa n'Imana, abandi bavuga yuko kuri Yeremiya, abandi bavuga yuko uri umwe mu bakurishwa n'Imana. Yesu arumviriza ati ntacyo, umutima aravuga ati ntacyo, ayo mazina yose ni meza, araryoshe ni meza. Ati none mweho mwibwira ko ndinde? Namwe nagomba numve intahe mu nshingira imyaka tumaranye ndinde. Aturi Kristo w'Imana, ni Petero amushingira intahe. Aturi Kristo w'Imana. Yaranezerewe cyane Yesu umwana w'Imana nzima kumbi nashingirwa. Banyarusuku turake turantu b'Imana shingira intahe n'abantu. Kwintahe wishingira yose ubusa. Ushingirwa intahe n'abandi bamushingira intahe. Bamushingira intahe ati nukuri niwiririmbire niwusenge. Uri umukristo pe hari icyo turusha. Ku kazi warusha iki? Mu isoko warusha iki? Aho ukora mu biro warusha iki? Mu ruganda rwawe hamwe n'abagenzi bawe ubasoma iki? Yesu yavuze ngo nabashyizeho ngo mugende muri aba imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Zanyu zigumeho. Buri wese wabonye abone kubyara. Turimo turafasha aba bantu bapfukamye bumva barazingwa imbere y'ijambo ry'Imana. Ariko wa muntu w'Imana n'amahoro, 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 n'amahoro. Intahe yawe ni ukuri. Uri umukristo, uri umuntu w'Imana. Icyo mpamwe muyera kugendera Imana ihakwishurira ukitahura kw'amafuti yawe. Tugomba gusengera abantu. Tugomba gusengera abantu kandi mpemu yaranyibukije ko Yesu ari hano. Ari hano Yesu umwana w'Imana nzima. Murabyemera? Murabyemera? Yesu ari hano. Yesu ari bamwisheje. Yesu ni hari. Ababyemera turebe ko Yesu umwana w'Imana nzima ari hano. Twamubyemera rero. Umuntu wese ahagurukana ikibazo cyiwe. Ahagurukana ikibazo cyiwe imbere ya Yesu. Ahagurukana ikibazo afise, ubutwari afise,
tugomba dusengera mu buzima bw'umutwaro mu izina rya Yesu Kristo. Wayitega gishengero mwana w'Imana, waramutekaho wowe, waragowe muze wese kuri jewe, abananiwe n'abaremerewe, munagira mute, munagira mute. Yesu nikiruhura ruhura. Haleluya. Tugomba gusengera. Dusabe hano umusaza wa kabiri asengere abantu batukanye bihanye, ahamagara amaraso Yesu mwana w'Imana.